Mwaramutse mwiriwe bivana mu wese aherereye. Umunsi tugiye kubabwira amateka y'umuririmbyi akomeye cyane ku mugabane wa Buraya yitwa DADJU. Ni umuririmbyi avugwa cyane, ni umuririmbyi yarimbye indirimbo zikundwa cyane, ni umuririmbyi bivuga ko azogendera igihugu cy'u Burundi mu minsi iri imbere genekezo rya 9 biciye muri Friends of Amateka, ihiganwa ryatunganijwe n'ikinyobwa cya Amstel. None uwo muririmbyi ninde, yageze kuki byotuma akunda gutumirwa mu bitero mpuzamakungu? Byinshi nibyo tugiye kuraba. Nashaka ngusabe rero ukore subscribe utarayikora cyangwa sabone kugira ngo uzobe uwambere kudukurikirana, cyane ko tucisha ko amateka y'abaririmbyi bakomakomeye bo usanzwe uzi cyangwa udashobora kuzi cyangwa ushaka kumenya. Nimba warayikoze nawe ushyire ko j'aime partage ndetse na commentaire. Amazina yiwe yose yitwa DADJU Nansungura. Yavutse itariki 72/5 cyangwa May 1991. Nubwo umwaka wa 2023 afite imyaka 32. Amazina akunze kwitwa ni DADJU, Prince DADJU. Afise kandi ubwenegihugu bubiri aribwo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo cyangwa Democratic Republic of Congo cyangwa République démocratique du Congo, ndetse n'Umufaransa. Yatangiye kuririmba mu 2012. Asanzwe ari umuririmbyi, umwanditsi ndetse akaba n'umuraperi. Asanzwe kandi avuka n'undi muririmbyi yamamaye cyane kandi azwi cyane ku isi, benshi gushaka kumuzika Maître James. Amarebo yagiye acamwo hariho DADJU Sky 2012 gushika 2016, ariyo WATB, Universal Music Group, Amateka Production kuva mu 2017. DADJU asanzwe aririmba injyana cyangwa imidiho itatu, hariyo R&B contemporaire na hip hop. Abaririmbyi batumye ajya mu muziki ni ukuvuga abo afata nk'ibyitegererezo byiwe cyangwa abamwinspiye ni Bruno Mars, Charlie Puth, Drake, Adam Levine, Justin Timberlake, The Weeknd, Zayn ndetse n'uwo bavukana ariwe mukuru wariwe Maître James. Turahera ku buto bwa DADJU cyangwa la jeunesse de DADJU. DADJU yavukiye ahitwa Melun muri Seine-et-Marne, avuka mu muryango w'abitwa Kino Congolaise. Yakuriye mu gisagara Cité ka Marcel Kashini muri Romainville. Avukana n'abana 14, aho bamwe mu bo bavukana nabo nyine basanzwe abaririmbyi nkawe. DADJU yakunze umuziki akiri muto kubera ko sekuru wiwe nawe nyine yigeze kuba umunyamuziki, aho yaririmba mu mugwi wa Troupe Viva la Musica. Umugwi w'umuririmbyi yarakomeye cyane kandi yamamaye cyane, Papa Wemba. Na nyina wa DADJU yaririmba indirimbo za kera ariko z'idini, icyo bita chant traditionnel subsaharien et religieux. DADJU yinjiye mu muziki akurikira mukuru we Maître James. DADJU yatanguye umuziki nk'impanuka kuko yaraherekeje mukuru we ariwe Maître James. Maître James yahisemo guca akorana indirimbo, nawe indirimbo yaryoheye benshi, baca basaba ko DADJU ko yobikora mu kuririmba nk'umwuga, icyo bita professionnel cyangwa carrière solo. CD ya mbere yahereyemo cyangwa label yahereyemo ya mbere DADJU Sky 2012 gushika 2016. Muri 2012 DADJU yasinye amasezerano yo gukorana na WATB, label yarimwo na mukuru ariwe Maître James. Muri iyo label DADJU yahuye na Abutar, aho baciye bahitamo gukora nk'umuririmbyi kubera ko ijwi ryiwe ryajyana neza n'ukuntu Abutar yarapa, yari umuraperi. DADJU na Abutar batangiye gukorana mu 2012, aho bapostinga video bise ngo Le Nouveau Monde cyangwa isi nshasha. Izina ry'umugwi wabo ryari rihuye na Le Nouveau Monde, ivuye muri One Piece kubera ko abo baririmbyi babiri DADJU na Abutar bari basanzwe bakunda manga. Inyuma y'ibyo DADJU yaciye akorana indirimbo n'abandi baririmbyi babiri bakorana ari kumwe na Big Ari ndetse n'abandi bo muri iyo label ya WATB, basohora indirimbo bise What Big Ari, indirimbo yatumye DADJU amenyekana cyane. DADJU Sky yasohoye indirimbo ya mbere bise Moi d'abord cyangwa jewe wa mbere, aho bayisohoye mu 2012.
bacatanga kumenyekana cyane ku ndirimbo Je reviendrai cyangwa Nzogaruka yari kuri album yabo bise Deshinze Kai Volume 1. Kumenyekana kwabo kwakomeye muri 2013 aho basohora indirimbo Reve bisigura kurota yari kuri album yabo ya kabiri bise Deshinze Kai 2. Indirimbo yabo bise Robertso Orenser yaje mu ndirimbo 10 zikunze mu Bufaransa ico gihe. Mu kubandanya mu gukuza umuziki wabo Deshinze Kai basohoye itariki 27 z'ukwa 2014 amashusho y'indirimbo bise Meteor kuri album yabo Deshinze Kai Volume 2. Tariki 22 z'ukwa 2014 umugwi wa DADJU na Abutal ariwo Deshinze Kai watwaye agashimwe k'umugwi mwiza w'umwaka 2014 cyangwa meilleur groupe de l'année 2014 muri Trace Award, ubushimwe butangwa mu baririmbyi bakomeye. Itariki 2016 Deshinze Kai yasohoye album bise Indefini yari mu indirimbo zikunzwe nka Aime moi Majori na Alter Ego. Album Indefini yaguze n'abantu 296 mu ndwi imwe gusa, mu bakaguze n'abantu benshi. Gentleman ayo yasohoye 2016-2018. Mu 2016 DADJU na Abutal niho bamenyesha abakunzi babo ko bahagaritse gukorana, umwe wese agiye gukora umuziki witi ciwe. Ku ruhande rwa DADJU mu mpera z'umwaka uwo mwaka nyene yasohoye indirimbo nka Kitoko Bone. 2017 DADJU yabicije kuri Instagram na YouTube, yaciye asohora amaklipe y'indirimbo yise Gentleman 2 Live aho yashaka kugirira promotion album yayimije gusohora yise Gentleman 2. Indirimbo ya mbere yari kuri album yise Rene niyo yaryoheye cyane abakunzi biwe, baca bamusaba ko yosohora zose acabikora mu kwa 2017. Rene ikibi ya mbere kuri top iTunes ndetse ikituma akwiza umuriyoni w'abamukurikirana cyangwa subscribers kuri YouTube mu kwa 2018. Itariki 7 z'ukwa 2018 niyo yasohora indirimbo yise Ma Fierté aho yafadikanije na mukuru we Maître James ndetse n'uwitwa Alonso. Mu nyuma cyasohora yitwa Intuition aho yasohoye itariki 10 z'ukwa 2018 cyongera sohora Sirienete itariki 17 z'ukwa mu mwaka, cyongera sohora La Seconde Chance yasohoye itariki mu kwezi nyene mu uwo mwaka. Muri 2018 yatowe nka meilleure version de l'année muri LNG Music Award Poison Antidote. Inyuma yo gusohora album yiwe ya mbere gakunda cyane Gentleman 2, DADJU yaciye asohora indirimbo yise Compliqué cyangwa ibidatahuritse yari kuri album yiwe ya kabiri yise Poison aho yasohoye tariki 15 z'ukwa 2019. Inyuma y'iminsi ibiri gusa itariki 18 z'ukwa 2019 yaciye atangaza ko asohoye igice cya kabiri cya album yiwe, cyo gice yacyise Antidote. Inyuma y'indwi zibiri atanguye kugurisha album yaguze n'abantu barenga 50,000. Muri 2020 yaciye atangaza ko abisubiyemo album ya kabiri yitwa Poison Antidote kuri 2022. Tariki 18 z'ukwa 2022 yasohoye indirimbo yise King aho yari kuri album ya gatatu yise Kurinani aho yasohotse tariki 9 z'ukwa 2022. Mu kwa kane mu mwaka wa 2022 niho yasohora indirimbo ya kabiri yise Piku na Toko Toko aho yasohoye n'umuririmbyi yitwa Gazoro Zinia. Mu 2023 yatangaje ko asohoye indirimbo zijyanye n'ubuzima bwiwe mu rukurikirane azokwirikirana. Mu buzima busanzwe cyangwa vie prive DADJU yatangiye gutangaza ko yarose umwana wa 2017 asanzwe yubatse, yiko maze gutwara LNG 2021 na ayiko higaniwe uyu mwaka n'ibyo bita reflame nje higaniwe uyu mwaka wa 2023. DADJU n'umwe mu baririmbyi bakomeye, n'umwe mu baririmbyi bakunzwe kandi bagezeho cyane. Ese amateka ya DADJU wari uyazi? Tubwiye muri commentaire cyangwa tubwiye muri commentaire muri uwundi muririmbyi azwi dushaka ko tukubwira amateka yiwe umenye byinshi kuri we. Cyo gusaba kimwe gusa n'ugendo gakora subscribe, hanyuma jeme mukabisangiza n'abandi bakayibona ko ni benshi baba bashaka kubimenya. Nimba warahejeje ibyo dushyire ko jeme payitaje na commentaire kugira ngo uzohore kwikena abandi abaririmbyi benshi. DADJU afite
asanzwe afise abana batatu nubwo bigoye cyane kugira ane kubishyira hejuru ko n'umuntu asanzwe anyegeza ubuzima bwiwe cyo bita vie prive. Mwakoze mwe mwatwumvirije, kora subscribe cyangwa se abone kugira ngo muzobe mukurikirana ibiganiro byinshi na cyane cyane by'abaririmbyi ndetse n'ibindi byinshi mushaka kumenya byabo. Bye bye, thank you.